Mani. Acha nuko sikia unasema jendi kirumara muri kano kandi ko n'uburofu. Kwa sababu tubureke jana ibikamera byawe hiyo. Acha ni ibiti wa hivyo mani. Jana ibikamera hali ya sana. Je shaka we. Kwanza ikiganiro nyezina basi wewe ushaka iko basi ikiganiro nyezina shaka. We bro, we. Hola ndio kwanza. Ndio kwanza maana yake wewe. Ona acha mama. Ona huyu jamaa. Hola. Baki huko bro, maana yake wewe ni msumbufu. Ona wewe Kokoriko vipi? So kwa niweka mtu alete wallahi. Aha, 1 2. Yes, wakunzi basika media Burundi, mambo vipi? Umeze fresh, ani zile comments zinazomeri wose ni with the promoter kuri microphone, behind the camera nani? L Steve Msaba. Uraza ahantu abanyene vya vrai. Nurugi uraruzi? Twende saa twendere. Gaudu murambe satahuzi ngo nini ngo ngwe aja sawa ukaki sasa hapo. Hola magezi. Vipi? Ko sawa? Safi kabisa. Naona mwana muri mu kazi kenshi. Turiko turakora ntazi kwicara mu gihe ni hatari mishezabi. Kweli sha. Ala Msaba, wewe njoo kwanza. Njoo hivi. Na wewe jamaa, sasa unafanya ruka wewe. Nyama kamera ni bikimana. Utaweza man, sisi unajua. Mimi niko sutwa, mimi ni sutwa. Sutwa kwa jia nini? Wewe muza mu kamera abantu mani. Sasa shida iko wapi basi? Banzu kwa banzu. Acha. Balindira mani kwa. Bugane kidogo. Erega mani ahumuzanye kamera turibaza nibiki. Guhako gusa ikiza gusa nuko ari umutekano. Oya tumenya ko ari umutekano gute. Nta n'umuntu yaje gwana. Nta n'umuntu yaje ashwana. Amaze none go tweke tumenyere ngaha umuntu aje kwanza apiga hodi hamakadi. Sasa hodi sikuisikia sasa kule ku barabara. Apiga hodi na kamera. Sikia sasa. Aje. Mngeanza kwanza kuzima tu mkaanza mkatwambia kitu kinawaleta hapa kwa tusikie. Kituzanye mani, kituze gusa nuko ari amahoro. Na majembo nyuma nafise micro abana muse kamera cyane yumvira ibintu byinshi none cyumvira kari ngwa. Ndusigurire basi tugira dukine filme, tugira dukore video iki. Sio filme abo gusa nuko Kokoriko mbeka cyo yirukana ibi. Kokoriko. Agiye gukoropa mu. Kori akoropa mu nzu gute? Gusa hari iminyuro myinshi kubera ngiye mu nzu kwanza ni muhirangani abanye. Kare muzu agasaba abo isanga yiyaje isanga cyanza kuja guhindura kwanza impuzu. Basi mani reka nkwereke. Basi tubanze dusubira inyuma. Mumva. None mubanze kamera batende basi huko mani. Mwende wapi? Sasa nenda wapi basi? None aha kwa Kokoriko rero. Sigushika winjira direct uko. Bigenda gute rero? Ubanza kuri ikora. Oya singombwa ikori bro. Genda guko ngahazi urumva si kwa kundushika simwibarabara ni mu nzu y'umuntu sawa? Urabanza ukamenya ari mubiki mbega. Jera kubise hodi hari yakubarabara. None hari yamani umujyango rero uri hari yamcha. Okay twaguhaye karibu. Ibu men je nabonye mwatevye. Nurarindira man. Sikia ujama man. Ola acha kwanza basi ola kamera twende basi man. Wewe njoo kwanza. Kwa Kokoriko man sigushika winjira kuri. Nana man basi uri bodyguard hiyo. Mfa. Man. Mubaze kwanza kwa abakeneye. Agenda mukene. Uramkeneye. Agenda mukene. Aya mutume ko rero muhamagare kwanza umve ko. Okay. Mise Kokoriko. Tuvugane sikia ujama. Twende basi. Subiri. Wewe bro, wewe. Hola njoo kwanza. Njoo kwanza maana yake wewe. Ona acha mama. Ona huyu jamaa. Hola. Baki huko bro, maana yake wewe ni msumbufu. Ona wewe Kokoriko vipi? So kwa niweka mtu alete wallahi. Wewe Kokoriko. Man. Afu hii tabia kweli. Hola. Wallahi. Wewe Kokoriko wewe. Man, wallahi ifasi wallahi ifasi. Nyene niyo abantu namwe. Rega mani umenga ntandiro mugira. Fungua kwa tuongee. Tuongee basi man, acho
Acha reka nuchono usinga ama tuongee. Muongena naye. Tuongee na wewe na Kokoriko wenyewe. Kokoriko. Baba. Anza na mimi. Fungua sasa tuongee na wewe. Sasa ndio hivyo. Ona jamaa wewe unakuona. Ongea. Unataka nini bro? Wala ndo basi wallahi. Hapo ni vizuri. Vizuri vipi man? Tena man hizo sabia sio fresh wallahi. Sio fresh. Mwenye unajileta sisi. Wewe unajua sasa siwezi kuongea mawili matatu hivyo. Mawili matatu ya nini bro? Tahadhari kwa. Vipi kwanza? Vipi? Hapana, vipi ni chuko sawa? Bro, mimi siko sawa. Kwa nini? Niwe sawa kwa nini wakati wewe una kwanza mna malengo gani? Sasa kwanza unaleta hiyo chuma. Hapana bro, mimi nataka nikuonyeshe kwamba sasa hivi mwanangu. Ona acha man, acha orofa man. Hapo mbona mnakwanga wasumbufu? Sasa ona mimi niko sutwa. Visama kura kuri wewe. Ndesema kura agiye atandukanye. Akuvuga kuri byinshi kuri wewe. Kwanza ndani haribiki imani. Umviriza hani muri studio sawa waje kukazikiwa wanje sawa. Noneho ico wifuza kinini? Hakunifuza wewe. Kubera iki? Kubera nyine yuko uri kirumara hano muri Muyinga ndetse twumvise amakuru avuga yuko kirumara uvumbura umuntu utazi n'ivyo ari. Yega ndo yandikira umari kete ryaza. Hoye gusa aho ngaha amigo muri kano ndamwitwarira. Kwani boss ndamwitwara boss wa nyimba si wa Sky ndamwitwarira. Ikete mani. Sikia unasema jendi kirumara muri kano kandi ko n'uburofa. Kwa sababu tubureke jana ibikamera byawe hiyo. Chani ibiti wa hivyo man. Jana ibikamera hali ya sawa. Je shaka we kwanza ikiganiro nyezina basi wowe ushaka yego basi ikiganiro nyezina shaka ni kuganira bazi ikintu cihuta aba bantu bose bacha bamenya ati umbajije ikintu nyamukuru. Indani hari umukobwa ariyo. Umushakisha. Ni mushikawe? Mushikawe? Kombe ni ndaya? Mushikawe yizana ta umutumyeko? Yaba yatitimye ko nyakwa. Yari kuza mu mageto gute? Ata amahera mwawe mwarafurewe none. Cameraman. Umva ikimubaka indani. Sawa. Tuingie sasa. Ola. Oya ndaraza cameraman imbecile pumbavu sigibi kama mbili byo hiyo. Sikia man acha kututukana basi. Sasa simmeningilie. Ola ingia sawa. Ingia huko man. Hapa ni kwenye imaya yangu inatakiwa mtishe. Vipi sasa? Yes sir. Nkuko rene ko bimeze. Oya uko bimeze byama bimeze uko nyene. Nta makuru ufise wewe. Nta mivumburo nkimba nkeneye bro. Jemba ndi mu ma project ubona yo guteza imbere intara cyangwa mbese n'igihugu. Kubera ikintu uri mu ma project guteza imbere intara ukanka yuko abantu dusha habona. Imivumburo none bro. Twe baratuma ko bro. Ahantu tukicara ku bintu bimeze neza. Oya kwicara singombwa ariko je ndakubwiye yuko kwicara ni ukuvuga yuko baragutuma kantu hameze fresh hanyuma kabivuga fresh we mivumburo nk'iyi man. Bani bivuga yuko aha muri studio watahizera. Square ndahizera gute bro? Kubera uvuze ko ukeneye ahantu hameze fresh ho kwicara. Bro nonga nakubashe kubera Ramazani sawa. Karibu mugagu sasa. Nyene ni kwa kunye n'umuntu abavuze ati yorosha ibintu muga ntivyari vyiza. Abatipe baje gukora indirimbo canke nawe. Uri mu kazi ntubibona aho producer ngaho umuririmbyi ngaho. Bro vipi? Fresh. Kwa sawa. Kwa sawa. Unaitwa nani man? Naitwa Morgan Boy. Umekuja kufanya ngoma huko? Yeah, warapo. Sana bila kama sio Socrates, unaweza kunipa kapela. Taka kapela. Kapela kidogo. Kama sekonda mawili matatu. Sikia basi. Mimi mwani mami wako. Love you so beautiful. I don't wanna talk to you but I feel you good. Feel you good, you mean I wake for forever and you the one who changing me, so baby I love you. Yes, bana, Joe, nakwambia studio ni bala sasa. Ola sikia kwanza huko man tuongeleshe huyu jamaa. Ola vipi? Fresh. Mzee fresh. Nashukuru kabisa. Wewe ndio producer. Bana. Kama mbona ugumu kora hali ya kubintu by'ubwenge. Kweli. Wewe ndio producer. Ni jewe nyene kabisa. Ucha man. Nitwa Square Pro. Ibihe byose buri nga. Ego. Ariko niho ngitangura nishitse ubunyene kweli. Mukano ugishika. Ego. Uje kudintu by'ubusanzi. Uje kubacapira akazi kabisa. Kweli hapo nasikia ni naye. Ni top sana kweli. Ola. Hata sasa jamaa. Ya Kokoriko. Sasa. Alafu usiwe na haraka kwenye nyumba ya mtu. Sasa wewe unajua maana hivi naye. Kuongesha ni lazima. Inatakiwa sasa utulie. Sawa. Hapo upo kwenye maya yangu. Sasa huko ndani. Kuna nani huko?
au ndani kwanza acha tufunge kwa sababu hapa kausu abakunzi ba Sky Media bari ndani hariho umukobwa kandi umukobwa bana ndisanga bari mu kazi kose ola vipi sasa kama kawa uko sawa guda umeze fresh jiga ndakubona kwereka ibintu by'amate 4G bangarikome A5G so bro ni Wida promoter in Sky Media Burundi ndetse ramusite gutembera hano muri studio nanye ntaguhenze banyita icuma aka Kokoriko bingwa matangazo aka Buda kama kuna Buda mwingine hapa muinga basi yo fake mana amazina yose nayo ni menshi sumbya na B-face amazina ntakora kumvisa amazina menshi kweli nabona bro ariko itumye nza ngaha ndetse gitumye ndakwinjirira ngaha mu bwami bwa mbese iyi studio man tutaciye kuretwa gute Eta Voice Record ndetse nayo ndakwinjiye mu bwami bwa Eta Voice Record kuko ndagufise ku rusaku kandi nkeneye kumenya ugo rusaku timeze gute ya durafise amakuru avuga yuko wo imbere yuko uva mu mahanga iyo waragiye tadufise rusaku ko gwahorura umuborayi ugira woza amamodoka byagenze gute iyo bakwiye ko nozimbwa kubera kozi imiduga aho biranahamba gusa bakubwira ko nozimbwa kuko ababikubwiye ninde yakubwiye ko nozi imiduga gusa nivyo jenza n'ababorayi peti niyo makuru dufise yuko igihugu wari urimo utari wagiye mu bindi wako basi mwese murazojayo rero muce mwoza imiduga muce muza mugure studio y'imiliyoni 10 cyo turaba wakunzi wa Sky Media Burundi anakuambia ni bala yani sasa jinsi vilivyo sasa kuna usatu gende rero hatu kwa hatu shakurusha kumenya kwanza kubatazi Kokoriko nini Kokoriko no mwana wa mbere mu muryango kandi ntagira hagaze kuko je papa ntabana na mama ndi wa mbere kuri mama nkaba no wa mbere kuri papa ariko ukuntu ivyo bintu bimeze je ntavyonzi hagati yanje hari abandi bana bavuga ngo nabambere sinzi ukuntu cyo tubivuga rero ariko rero dugarutse ngaho nyene ndetse abo twakwita abajamawe ba hafi hari abatazi abavyeyi bawe bita ngo nabajamawe ba hafi bimeze gute bajya n'abashenzi n'abasnitch kandi nta mugenzi atomenya abantu bawe kuko ntabazi iyo wavuye ni nk'umuntu atora ivoka musi y'igiti cy'umwembe agacarirya yo cyayibaza ko ryakorotse gute ari ivoka rikoroka ku mwembese yani nakwambia ni wakunzi wa Sky Media Burundi uguze icukora kura subscribe kuri channel yacu ndetse ko like kora share kurega comment nakwambia leo ni show misi yose mukunda kuvuga ngo kora subscribe ngaho kuri channel zanyu babwire bihuta ubwo baze muri Eta Voice tubakorera indirimbo zisaba ndo hivyo sasa ibikorwa niyo bizokwivugira ndetse amajambo yaraheze dukeneye ibikorwa we kora abantu bazoza sindo nibaza ko ibikorwa byatanguye nuko nyene muri Eta Voice si wanje naho abanyagihugu korumva ni Eta nayo ni wewe Eta ni naka Eta ni mama wawe Eta ni papa wawe Eta ni buri muntu umwe ari muri Eta nyene ari mu Burundi ni y'abanyagihugu rero ibikorwa byatanguye nuko nyene ariko rero man ariko kwanza bangonze kwanza ngaruke kuri wowe nyene ninjire mu mizi y'ubuzima bwawe kubera ikibazo ko Madrid dufise amakuru ndetse mbanda kubaze kwanza uri mu mizirima ariko gusamane kubera ko tubunwa atari umwe ruba ubu je nibaza yuko ivyo turabirengeye buri umwe arakora appearance yiwe kugira abantu ashobore kuboneka mu buryo yishakiye wenyene hama ikindi kintu izi dread kuba ziri ngaha ndabikunda no umushatsi wanje sizonateje ko ini natural kabisa no umushatsi wanje hama ikindi naco ni kugira mpagarare muri Eta nyene burya ni integuro n'ibintu twarakoze inama bro Eta ntije uno munsi Eta Voice ije yari isanzwe ihari none nk'ubu ndakwereka ituma yari isanzwe ihari ubu ndagenda hanuye umuproducer uyu ngaha bamwita Skwetu yakwibwiye aravuye mu gisagara cyangozi ayoboye kandi yarakiyoboje inkoni araje kwicara muri Eta kugira kore ari intango bro studio z'intangura zitse ukuntu zirazisora n'ibintu biri low quality mugabo studio ngiyi Eta igikorwa cya mbere gira gisoka ha kirajugumiza abantu ariko gusa gukora mu ndavuga tireti kwe kimutubaha iramazani
kubera kuri uri murahende ya mudiye mukundana umwe hajyanye najya ruguru ndamuhenda gute yakubwiye ko namuhenze gute kubera iki cyane ufise ufise urusaku ruvuga yuko ndakubwira cyembe se mukuntu nteye ese nteye nk'umuntu ashoboye kubafasha Imana kuyobora ndakubita abanyarusaku ikaremura oye muze n'urusaku ikintu cya mbere ndaguhonda sawa bro ubwo n'urusaku mvuga ati ndifise urusaku ruvuga yuko aze rero uyo mdemu kugira biryohe uzumpuze nawe uwo mdemu mukundana nahenze aca avuga ingenda avuga ukuntu ko yamuhende kandi dusaba ko uravuga yuko ushaka urimo atongoza umuzungu Amakuru wayakuye yo gutongoza umuzungu mbe ko mutavuga ko yantongoje sikia sasa ujama unataka kujisifu cyangwa mushaka twinjire muri page tubereka abazungu tuba tuvugana mandisha wapo nataka kujisifu amegutongoza kweli sasa tucha tukwerekana sheki twasinye duhabwa amadolari abakunzi wa Skymet nta bintu byo kuvuga bimwe bya ntuzenya bimwe byagaya gapeti nyimba ari Berry Chris kataragira n'indirimbo Menga studio nikazi yo ziri nikaze kwanza twe tugafanya je nkubwira ikintu kirukuri jewe umuzungu uyo n'umuntu azoza ku umugore wa kabiri nawe umugore wa mbere we hararasharamye aranabizi ko je ndiko ndondera umuzungu ivyo bindi naho ntubizane vy'urusaku bireke uyo muzungu muzakumubona yaje kuba cyane naye nagiye kuba iyari ivyo birakwiye tugiye muri studio ngaha rero urumva wombaza ibijanye na Eta Voice kubera Eta Voice n'ubwami bundi ngahi muyinga nk'ujya mva za Sky Media kujya mva za iWatch Top TV kujya mva za Muyinga TV ubu n'ubundi bwami ariko gusa rero tugaruke kwanza gatoye kubera imbere kuva mu mahanga kuba utera amasire y'ubusazi ubu naho amasire byagenze gute warayagujije cyane narayagujije bro kubera ugira gusa uza gukora studio basi nipo kanzoyijya kugira ngo umunyagihugu w'Imuyinga nawe agira agaciro mu muziki umuziki kari yani industry y'umuziki wacu ngaha Imuyinga uri hasi kubera nta studio zihari rero je ndi tayari nitongo ndarije mugabo umunyamuyinga nawe apate kunufaika katika game letu la muziki none mpese man we wifuza yuko nko mu myaka 2 iri imbere uko iyi studio Eta Voice Record kwizoba ibimeze gute studio ikintu nifuza Eta nshaka tuze dufitaniye ubugenderanire n'abandi nandi ma production iyo ngaha nyene mu Burundi dusanura umuziki w'u Burundi nico cyonye gusa nifuza mbe noba noshitse kuri level nanje mpamagara Satbi ati ngo muri Eta Voice mpamagara Fizo ingo muri Eta Voice akanyitaba bivanye n'ukuntu ari karahabona ariko tugere kandi mu kurundi rusako ndagufiseko ndetse dose usako uvuga ko ari umu producer amwigaze gutangurana gukora studio ariko imbere inyuma yaho haza kuba ibintu mutahurijeko nico gituma abanyarusako muzokwama muri abanyarusako kandi muzoturirwa n'umuriro w'Imana je ntitwatanguranye ijya mupeti byagenze gute ujya n'umupeti wo ngaha nyene gusa akorera mu zindi ntara sinshatse kumuvuga izina nyimba yumva ari yumva nico yakoze arakizi ico yakoze kuri Eta Voice si ciza ni nkiho nyabwoko umva yabonye yuko umenga Eta Voice yoyihenura mu buryo ashoboye mugabo ntivyokunda urumva novuga ati yuko ijya ngeso yoba yarakoze sinshatse ndabisigure cyane ariko ni kwa kuntu nyene yaraho nyanza gateka ka Eta Voice kandi kijya kintu yakoze ni nka yazurumye ubugari bwari kujya abakozi bose bo muri Eta Voice bari kubujya n'indwi basi n'indwi imwe ntaco ariko bivuga yuko yagiye gutwara ivyuma wakoresha muri Eta Voice navyo yari gushobora uko yari kurarapfuye urakoresha uburozi Imana ndabufise umurozi wa mbere umaze kuja ko n'umuntu ari ya je ndakubwira igituma umurozi ndabufise nama mbesha kandi umbesha ngana umurozi nico cyonyene gusa nenda kubesha ariko nimba atari banga rero ugira ukinge Eta Voice no wahe murozi wagiye ko kugira akingira ibi bikorwa byo muri Eta Voice Yesu na Muhammad bonye Onyene kwe ugira ibikorwa byo muri Eta Voice bigumo bigenda fresh yego kweri nuko Yesu na Muhammad chandikora na Petero na telefone namubwira ati na Petero kora umuti kweri yarazana indumba ziyo yakoresha kera zirakora nga indumba za Yesu urazi kweri Yesu agukubisa indumba gatoya ubuvumye rero Eta Voice ntuzutangare kumvira kirabika ikora neza iremwo isake zakamejeje aka Kokoriko je mwamunze kwinjira mu buzima bw'abantu
ndetse tuhageze kumva yuko ugeze ku muririmbyi kandi nawe urabishingira intara bro genda bishingira intara ariko kubigeze ku ubuzima bwanje ucunge nta muryango bufise ukunda kwinjira mu buzima bw'abantu mugagiye winjiye nawe uramererwa nabi kwandi umuririmbyi ndavyemeye n'ubu ndi umuririmbyi ubu nturi muririmbyi je ndi umuririmbyi nyimba uri umuririmbyi kapera kwanza y'indirimbo yawe ewe mwahira agapera aho mu rugo ari sasa sikia sasa wakwambia agapera kameze gute ona swasikia wakunza Sky Media Burundi nabwiye yuko ino musi ni bala yani na kapera hajui manake man manake sasa nini ye fata zangu nyayo basi kilomita book itakukosti sikia maisha sio kukopi na kupesti acha mazoea utakuja kati na magosti bana wari mu producer agiye mu muziki ndetse wari producer agiye mu muziki wasigaye iriba ola DJ yani ndetse producer uraho umukorere kwanza ngo genda muri ahubwo rero naje ikintu nokora nanje urarenga haba kugaburira kuko we ntusa n'umuntu yariye bro we nta ngoma wondihira muri sasa unachoka twomora amazina umviriza muhe avance bro suko biri squat ukorangaye man pesa inaongea we nambiye ukoranga asikia sasa we mbwira ayasabwa ugira gusa umunako ndakukwishura ko tubonye ko yafise je amanda afise we mbarira gusa nanga ugira uko nitwakubwira ibeyi utaje gukora we turazi cyakuzanye ngaha ya na promoter nk'amafaranga bro kwani nta numwe je ndabwiye to batanga amafaranga uzosanga bakoresha umwanya hariya ngo banakubitwa gusa mwana imbere ya kimwe hari ubusa nani imbere ya kimwe haba hari ubusa nta busa babuhari bro kubera oya ubusa ntiburi mu biharuro buri mu biki bro iyaba buri mu biharuro mbwira umuntu amaze guhembwa umushahara witwa ubusa ariko usanga ubusa ari umushahara bro nusanga ubusa ari umushahara ndi tayari naye henda guhemba man akabaza kwanza man umunindi ojo ola cameraman njoo kwanza angalia jamaa angalia jamaa karibu man ola Morgan sogea kwanza kidogo ola bro njoo kwanza kidogo atuongee kwa vipi kaa hapo bora paramia watu hapo ingia sasa man ingia sasa tuongee kwanza tuongee kidogo bro atakuja atuongee kwanza kidogo maoni matatu kaa hapa hakuna kuongea kitu njoo kwanza basi aliombea bro ingia mdogo njoo kwanza man ingia tu ingia mnashika manake watu wanazoea nishaambia kwamba Eta Voice sio sehemu ya kuchezea ingia kwanza bro vipi sasa wewe tuliendelea kipindi tulichokuwa tunakifanya bro ataingia kule ndio maana nimekwambia hivi Eta Voice ni habu ye man waraba habu mbona umengo ntukaze kwe cyangwa bakangisha kakara hapana bro hakiri mtu wangu hakiri sawa sina habu uyu muntu unaona wakugiye Eta Voice harimwo pampe nyinshi zocha zinakumira urabona mu buntu uri kuri hamagarira kama zama ndichi mani si utamchana tu si hapa na pale njoo kwanza ana mazoea jamaa wewe ingia tu wewe ingia tu mani nikuchane wewe ingia nikuchane kama kota labda nimtambulishe huyu ni mtu mkubwa ambaye yupo katika uongozi wa Eta Voice sawa katika management ambazo zinatuzunguka hapa basi yumo katika management ambayo kabisa inakuja kuwaongoza vizuri sio kwa fimbo ya chuma tu mtaongozwa bro ola bro vipi sasa uko sawa nipo wewe ni manager wa Eta Voice kuva kare babikubwiye nicewe wewe manager sorry mitaa basi turafashanya n'abandi bose akazina wawe Eta Voice King Design ni nayo job yanje inyuma y'uwo manager man wo kumenga ubusa n'umuntu menga arigira umuriri oya je nakubwiye ndi design mu design none sukutuba sasa bro agenda cyumva man cyumva fresh kandi tano kwa tano ariko kwanza yana sasa bro kabla hatujenda mbali labda kwa maana kwamba humu ndani kuna masharti ambayo tunatembelea. Mimi naweza nikakwambia kwamba huyu ni manager ambaye anakuja kuwa manager wa masoko. Manake humu ndani ya Eta Voice tutakuwa na vitu vingi tunavyovifanya. Itakuja kuwa lebo moja ambayo muinga kila mtoto ambaye ana kipaji tutampa kazi. Kuruja mu Runda tarikara vyumva no kuvuga ni manager jeje ibintu by'isoko.
ko Eta Voice ubu imaze kuba ifise abaririmbyi bayo bagiye gusohoka rero uyu azosohoka nyimba tugiye gutegura igiteramo hehe niwe azomenya agiye kugitegura uyu niwe Salamu nyimba Salamu wa Wasafu muzi uyu niwe Salamu rero wa Eta Voice ucuvyumva bro rero urumva mu nteguro za Eta Voice twarakoze inama inama rero twakoze mugabo turakeneye yuko kandi duhe nikaze nandi ba boss ntice tuguma tuvuga ibintu byinshi cyane duhe nikaze aba boss bo ngahi Muyinga bamenye yuko amafaranga ntakirondererwa ku isuka gusa isuka ni irame mbese isuka zose twaguze ubu zibifuni tugume tuzibagaza n'ibiharage mugabo bamenye yuko hariho n'izindi ndimiro duhigiramo amafaranga nk'aya ma studio ubu n'amafaranga yigendera urumva rero turabahaye ikaze aba boss tutibagiye kuvuga oya kwanza nimwambie hivi oya Nkona de Santos aka mzee wa Asante Yesu blaza respect sana umesababisha Eta Voice kusimama asante Oscar Gwasa Oscar abo naba boss banje nabo nyene bari nyuma ya Eta Voice bashobora kuba bavuga ati uyu mwana naduge nico gituma rero ubuyobozi bwa Eta Voice bwishingiye management kandi zibishoboye ukeneye rero kuza muri Eta Voice cha tuguhereza uno mutipu kanyimba wari waje utazi kwambara nkawe mukanya norera ko kabora ko ahari ntiyaza ko twahicaye urabona twege twatonda ku kazi baduhaye impuzu urayizi urabona media Burundi da weekend urumva ojemu akakaru babwira abateka gakoze twaratwitse muri Sky twambaye noneho nta na t-shirt baguhaye badge iri oya kamera mbese ndayimwereke shoma ntibikeneye ko ndayikwereka kubera ubu bro ariko mukubaha Sky banze kuri iki hano nturi mu kazi sawa kura nayo tukwambika umwambaro wa Sky aze mungabo murabasamye kura abantu wambari jezi wambare tukwe ubu niko kazi kura wambare Sky none ambara mbese ejo uzajuza tuguhe na Eta Voice tukuvuza Sky media Burundi turamwemeje muri entertainment yaje kutuvamira tuvumbura ugi imivumburo manu duha imivumburo twebwe bakuvuza Sky media murabibona twamwambitse uno munsi twahoze akora muri Sky iyi myambari ni guti tuyizinke gute so ndabona kumengana ubu ndetse bavuga ko ibintu bari fresh ndetse bavuga ko ari fresh kandi fresh sana intumbero ufise ni yahe bro intumbero nyamukuru ni nuko tuje guhagararira umuziki ndundi mu ntara yacu ya Muyinga twanze tuduge producer si kwetu tugabaniriza akavorime gato nyawo bugize ikintu cy'umuti duhagararire umuziki ndundi tuyihereye mu ntara tuvamo kandi ikintu roje gica kiguma kinezera aba producer abanyamuyinga bamwe barampinze muguri karantera agatege yaje akorotse manavuye mu muji mukuru uyoboye yindi miji ngaha mu Burundi avuye Ngozi nenga zikwetu utomushimira n'uruhiti aheje gukorera umwana yitwa Morgan nawe ari kubineza avuga ati je irayidi ndayitwike ku ruhiti nkoze none uwo muntu atoshimira w'umunyamuyinga atoza gushimira sikwetu nyimbo umunyamuyinga yarashatse kungirira nawe akanyambika n'urubwa nkacanza kurukugwa ko n'umunyengozi ivyo bintu wumva cyo tubivuga gute ukugweho n'umunyengozi kandi nawe imbere yo kugukora ikibi novuga ati ni kibi yawukoreye waje aje kugusahiriza ndetse aje kugutera intege yavuye mu Ingozi nyene we nawe ubwawe bivuga ko iki waje kuntera intege yaje avuye Ingozi kubera je banyita Afcast boy je ndi umuhungu atageraho yegamiye mu Burundi kabisa nkunda abarundi nanje abarundi rero bategezwa kunkunda hari umuntu yigize umuhata arabona ati je rero ujya mutipe nakaeta voice kiwe niki tirekana muhenure nini natoboa inyuma hari ibintu by'ibigaga byinshi bipampe byinshi bica biza bigakora umuti bigaca bifuta kagakosa kawe bigaca bikora n'igihiti kabisa bro niko biri kabisa bro ariko tuvuga ati n'agasoni ka rugi ndetse ni nk'iya message
ni nkiyo butumwa wasiga uhaye abakunzi b'umuziki ndundi ndetse cyangwa abakunzi b'u Burundi cyangwa se abantu bariko bakurikirana iki Sky Media Burundi nihe message wasiga ubahaye? Message no banza kuvuga ati asante sana kwanza mwe mwashitse ngaha naho mwanziye mu mwanya utaromoza ku mivumburo kubutakubiswe banza ushimire rugira banza ushimire Imana nkiri ngaha. Asante sana Mola, asante sana Mola. Gusa ama message ngira ndabahereze abantu mbese n'uyu umenga namuvuze nkuko yo bari bifu nyene ngaha imuhinga reka mvuga ati yakoze icatazi yo barakosheje mu nzira atazi nyimba vyoshika ugasanga wowe abibona yuko nije no narakoze ikosa kandi n'ubu aguma abwira abantu ko je nakoze ikosa kandi namuhaye ivyuma vyanje akabikoresha ivyo ashaka hanyuma ntashike ku masezerano twavuganye iyo vyoshika ugasanga wewe satani ukuntu yamwongoje yamubwiye ati rujya rupeti genda rusigurubwa n'urunyamakosa mugaho je peace kweri nta na kimwe kabisa abantu banje abakunzi ba Sky Media ikintu kinininya mudushigikire tubandanye kuduga abakunzi ba Eta Voice yavutse kuva kera baranzi ku mapicha nka face data urumva rero Eta yari maze kuvuka yindi ubu ni leta y'umuziki ndundi ndetse na East Africa Imana nidushikana kuri ugo gwego turashaka natwe kubona iyi studio twotumako abantu bakomeye cyane rero nukuvuga message nini show love mtusaidie sana show love mutufashe gusupport ubuzi bwacu nari nakivuze na nyuma ababosi muze muri benshi tubereke ingene umuziki uvyara amafaranga nico kweli reka mvuga ati asante sana mwese mwafashe umwanya muko bakurana Sky Media Burundi ndetse ndakwibuza no turakora subscribe kuri channel yacu kirigita fyonda ngaho hanze subscribe ndetse inyuma yo gufyonda ngaho urabone inzogera ndetse uyikirigita hamigutwengere ozo maze kwinjira mu muryango wa Sky Media Burundi notification buri gihe uzoshirako uzozambe mu kukironka reka mvuga ati asante sana yari Wida promoter kuri microphone behind the camera ni Steve Msaba. Asante sana.